oya si ukavuga turamutse basi ni sawa umeze neza bagabo bagabo umeze neza ndaje iramutse abakunzi ba African TV kwa hanze bagabo ndabaramukize yego mwarambonye zo barayibonye mwanyakiriye neza narasomye ama comment yanyu yego bariko bagukunze Imana imubazize ati kubera ko Imana atabazize Eva yabazize Adamu ati mbwira ibyabaye ngo wa mugore wampa atanguye kubesera Eva kabakarabaye sindobabesha nukuri ndaryohewe nukuri bagabo ubize ku buzima ndaka imyaka 32 mbaye ngaha ku isi ubuzima ntabwo butagerageze kunyigisha hari ubwangu biti kofi hari ubwambura n'inyundo hari ubwanyorohereza hari ibindi nanze naza kwaha amatunda nka Eva Yes, welcome ladies and gentlemen, murahomora komeni zirakomeze neza mose mwiriwe canke muramutse vana homere. My name is Frank the answer in African TV. Sonda gwikaze yose kwadukira mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, mu Buganda, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza ndetse n'abindi bihugu vy'abana bavuga mu Oman ndetse na Arabie Saoudite. Mu mwese ndabaha ikaze nkuko mubibona turi kuri Milton Hotel aho tuje kuraba Evaga Janine no munsi after meeting and greet hamwe n'abakunzi biwe meet and greet n'abakunzi biwe kuri uno munsi itariki 23 yes mubane natwebwe kugira ngo tuze kubona ibiye bitandukanye abatera inkuru ndetse n'ibindi bitandukanye ku bakunzi biwe kwa mumenye kuri TikTok kwa mumenyeye no kuzindi mbuga zigiye zitandukanye muri business ziwe abo yigishije gukora ibitumbura n'ibindi bigiye bitandukanye benshi bari hano nya muri kino kibanza tuza kumva inahe z'abagiye batandukanye. Karibu sana ni Milton Hotel, ni kibanza ciza aho yahisemwe kuza kugira ngo ashobore kubonana n'abakunzi biwe bamenye kuri TikTok n'ahandi hagaye gitandukanye n'abandi bantu bamenyeye kuri African TV. Yes, welcome hama tujane tuze kumva bishi bitandukanye. Sawa umeze neza karibu karibu sawa umeze neza witwa gute? Twa Kelly Janine uramuzi hehe none? Janine muri TikTok. Umuzi kuri TikTok? Okay. Uyumva gute uje kubonana nawe? Anjorewe cyane. Wavuye hehe? Ubaganye mu gisagara? Warumva nyine uza kumuraba? Narumva naza kumuraba, ndamukunda cyane, ndamukunda gose. Wamumenye ryari? Namumenye nguri haraciye nk'amezi nk'atandatu. Umuzi? Muri TikTok. None umugenzi wawe aramuzi? Misa. Ujui Kirundi? Sasa namjua Janine tena ujui Kirundi. Nambi, unamsikia? Unamuelewa? Unamuelewa Janine? Mwenye anasema unamuelewaka? Unaelewa Kirundi? Unaona tu. Naona mpenda lakini. Asante sana. Yes, nkuko muona arabandi bantu kandi unakora abadamu beza, abadamu batesa, abadamu ubona neza ko wow. Bateza cyane gose yisbaje muri meet and greet ya Janine. Bagabo abo bose baramukunda. Karibu cyane. Umeze neza? Turamutse basi indamutse basi ya Janine basi. Yambu. Oya si ukavuga turamutse basi. Ni sawa? Umeze neza bagabo. Yes, uko ubibona ureza ko ari abantu banezerewe cyane gose no kuza guhura no kubonana na Janine. Abaneza kara abantu benshi bamukunda agiye atandukanye kuri TikTok n'ahandi atandukanye. Please gumana natwe nkuko muzogenda murabona n'abandi bagaye batandukanye baje kumuraba bamurindiriye abana tukabara bigeme beza cyane gose. Yeah. tuze kuraba abafensi rero ngo buzuye barandindiriye. Bagabo karibu. Bagabo umeze neza? Ndaje iramutse abakunzi ba African TV kwa hanze. Bagabo ndabaramukize yego mwarambonye zo barayibonye mwanyakiriye neza narasomye ama comment yanyu. Yego bariko bagukunze
rwose rero. Yes, okay. Indani nturahabona uyumva gute n'ingene abantu bakurindiranye igishika? Nukuri ndabikunze. Bamaze kundungikira benshi. Uko huzuye. Yego. Ngiye kubyirabira. Okay, wiyumva gute rero umva umerewe gute muri wewe? Ibiro biri kongerekana naho tugiri kugerageza kubimanura. Mugabo umutima uri gutera kuko ndazi ko ari batarambona ku maso ku maso. Yego. Yes, you are welcome. Sawa sawa. Yes. Indani hari abantu benshi kandi batandukanye. Hari abavuye ruguru, hari abandi barenga hi Bujumbura, hari abandi bantu rero utazi. Welcome. Baraye kuri hotel. Yes. Nasanze bandindiriye. Okay. Sawa sawa. Sawa. Bo ndibaza hano benshi barafise amakenga babaza ati sinzi ko bari hano Charles ati ngira hari naho byo wabishika ugasanga ni ukuryohera abafanzi biwe ati agomba mu gihugu cy'u Burundi. Ndibaza ngira murabibonye. Ndibaza bagabo ni danje. Murabona ko ndaronsa n'agakurera. Izuba rya Rumonge ryaranturiye. Sije Bujumbura ringuramo umwuka. Iriya muyinga hoho ndasanze yakagura gake zamurayo na mbega ni gripe. Ure. Bagabo ndakubwiza ukuri. Sindobabesha. Ubuzima bwacu buri danje. Muko ndabona babwira mu buzima no kumana zinga. Ukora ibyo ushobore byose umana zinga. Ntube Eva. Yosa, ntumwaye neza. Ndabikunze. Ndanezerewe. Ndumva n'agatima gatanguye gutera ndibaza mukava muntera umutima. Zanzwe murambona neza ku gihagariro ko ndumu bamwe mwaba mwibaza ko nduzi ibiro wowe bigiye kongerekana. Mugomba n'abayanga? Ni ibiki mugomba kumenya? Byose. Reka rero bagabo ni iyuguru. Mugabo bijya mubona hajya kuri TikTok no mu buzima busanzwe kurya nikomeza. Zera sipefeki nka Kardashian. Zewe mbona ibintu bizima. Ndateka. Ndatamba. Ndatwenza. Ndakura agahinda. Mu buzima nuko tukwiye kumenya. Ebaga ntabwo umukomplika ubuzima. Adamu nawe baba barabigukoreye. Wewe gerageza amahirwe yawe. Rero kugerageza amahirwe yacu nuko tugenda dushakashaka ubuzima, turondera ubuzima bushasha, tugenda duca mu bintu ubuzima burya burakwigisha. Benshi bibaza ko ubuzima atari isomo, burya ubuzima ni ikigwa kinini. Ugiye kwiga ku buzima usanga buri complex. Ugize ku buzima imyaka 32 mbaye ngaha ku isi ubuzima ntabwo butagerageza kunyigisha.
hariho ubwankubita ikofi, hariho ubwambura n'inyundo, hariho ubwanyorohereza, hariho ibindi nanze naza kwaha amatunda nka Eva, byose naziye nabicamwo. Kandi murazi ubuzima nuko bigenda. Ni ukuri ndabashimiye ko mwaze ngaha, mwaze kunyumviriza, singomba kubarambira, ndaba ndababwira ngo mwitonde. Uno munsi ndabonye ko mwitonze ko yera, ndarabigishije. Nawateye induru, bambwiye ngo nawateye induru. Rero hariho akantu ngomba kugaburira abafana. Hariho benshi kubera nkunda guteka, ebagabo akagatambi ndarakemereye umuntu. Aka gatambi ndarakemereye umuntu. Mwoba mwibuka video yariyo mu makomentari bamukuze komentari ngo ngaho imbere komentari mugabo ngo bandamwihera ntabutamu aka gatambi karakwata ibiraya neza. Aka gatambi karakorohereza ubuzima, karanyaruca. Aka gatambi ugafate neza uzohora utwibukirako, ebagabo naka Akafuto nta cyabaye. nta cyabaye. Imfutura akafuto nta cyabaye. Gatorereye bagabo. agatambi tukabone. Yego. Sindobabesha. Nukuri Ndaryohewe. nukuri bagabo. Hoba hari umuntu ababaye ngaha? Nta n'umwe. Oya mvuze ababaye mu buzima yoba afise nk'ububabara ahantu. Okay. Abagore benshi nibo babaye, ni hazi umugore umwe ngaha. Aka kantu ku bantu bafise ububabare ngaha ku ijosi, nukora aka kantu karagukorera akazi. Hariko n'inomero zanje, niyo bashaka kumurikira akamesaje uzocorongeka. Gusa uzosireko guteranya 47. Murakoze cyane. Sawa sawa. Oya ni mugume ngaha. Niba mutwaye Nigumaho umwanya bafotoye nta kibazo.
abantu b'abarundi ari beza rwose murababona neza ndebera no kwigane batara muri beza nta kibazo reka dutungure umwanya wateze hari umuntu afise ubuhari mu maso ugasiga mu ndobo anakabonye hajya nyene fotone mama nako tsabona waransuye isura yawe nziza ubutatu bwose ariko ubwo ntabona umugabo ndarakaboneka sawa yego murazi ukuntu nkunda imisatsi yanjye sinobabeshya hari abadefu ni bande abadefiriza wowe urayibwiye nabi wawe banyemereye kuzana iyi ntangane mu nyuma utu ni two tuntu banyemereye kuzanana iyo bandi ari kuzana byinshi kuzana byinshi rero utu twaheze ko gutanga tubanyemereye nzane mugabo nta kundi turacari ngaha turanezerwa mu Burundi ndabonye bafise ibintu byiza igitoro gusa nico kimbuziza umwaka kindaza umusi n'ahandi nta kibazo nyama tuguruka ku rutare nta kibazo turagenda sawa rero You
ugatinya amaso y'abantu ariko unamenye ibintu n'abantu ntutungayire akazi kandi utarimo kabiri ntutungayire umushahara kandi utari n'unyongerera twese every day nigga we need money all time we searching for money we want to live in nigga in the good life we want to live in nigga in the good life money 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 if I talk about money when I work for money if I talk about money when I work for money igihugu cy'uburundi igihugu cy'amafaranga maze tukemeza abanyamahanga tubereke yuko batubika babonere ko turabahinga bareke kutuzanira abanya kuko ngo twihanga tutari bari ni ngombwa bro every day nigga we need money all time we searching for money we want to live in nigga in the good life we want to live in nigga in the good life money 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 yego ngabo kwifaranga jewe twanye competition ndogo chini kuko sinza ntsindwa kwifaranga ifaranga n'umwidegenzi yego ndarakoze n'amategeko 10 y'amafaranga sinzi mwese ko mwayabonye kuri TikTok arabayabonye mbwira rimwe muri rimwe itegeko ry'ifaranga rimwe gukoresha amafaranga n'inzira très bien muhereza bitanu itegeko rya kabiri ry'amafaranga kwirinda gusesagura amafaranga mu kugura ibintu bidakenewe. amen utagura ibintu udakeneye iyo ndwara abagore turayifise aricyo bituma ubona eva yadukwegeye kwifuza yego gusesagura amafaranga ntagamije kuyakoresha icyo yategekwa gukora. Hariho ibintu byinshi ibitabo bigenda byandika byigisha ku bijyanye n'amafaranga muze murabikurikira. Ndagira ibiganiro byinshi bijyanye no kubizitunga kuri YouTube yanjye. Ndabonye mwese mungirikira kuri TikTok. Mugabo gende kuri YouTube yanjye. Hajya muzohigira ibintu byinshi. Yego no kuri TikTok ndigisha. Mugabo byinshi ibyo nagengera mu mavideo nukugwizitunga kuko kugira amafaranga benshi babyigisha nabi kera ngo ufise amafaranga guca wishima. Amafaranga uyakoresheje nabi ni nk'icyuma ni nk'imbugita. Amafaranga uyakoresheje nabi akubera nabi kandi urazoraba iyo umuntu afase amafaranga akayakoresha nabi niba usanga bari gukora ubujosho. Niba usanga kandi umuntu mubi yarakene akagira amafaranga aza gusira itoroshi ku bisanzwe biriho. Ubu wibyiwe rero neza afise ifaranga tububona bwari bwinyegeza adafise amafaranga muga afise amafaranga urabubona guca bugaragara. N'umuntu mwiza iyo avugize yarakene akagira itunga ujya mutima arawugumana wo gutanga. Amafaranga ni nk'abasoro kira munsi ni ukubarungika hanze gukora. Amafaranga uyarungitse hanze agakora hariho ayo yakuzanira ayo yafashe n'ayandi bica aribyo ayajya tuba turiye ajya yakuzanira abajya basoda bakuzanira ayo yafase nibijya wadandaza murantahuye. Rero murungika abasoda bayo hanze neza kugira babazanire ayandi. Yego turi gutahura
Iri tegeko ry'amafaranga uwo bayibuka menshi itegeko ry'amafaranga ni ukuvuga wirinda kugura amafaranga menshi utazoshobora kuriha. yego ni mumuhe 5 burya gutora ideni udashobora kuriha ni icyaha kuko uwaguranye ujya yaguhaye amafaranga yiwe niba abasoda bimwe abatanze ukatubagandagura rero utamusubize icyagihe mwavuganye umutera umutima mubi akwiyumvira ko nabi iyumvire gupfa upfuye 5,000 akakwica kubera 5,000 wanze kumusubiza numva ko upfuye nabi rero wirinde gutora ideni udasoboye kuriha udashoboye kuriha naho mugende muvugane musezerane neza muhana amategeko tutashoboye kundiha iki kiringo uzozosirako 55 kuyo nagurisha urabe ko woyaheza kuyariha mu munezero nawene anezerwa. Yego hari irindi tegeko itegeko ry'amafaranga ni igihe iyo uri kurabona amafaranga ayo mafaranga yabike neza hazongeraho igihe uzoba urwaye bigakunda ko ushobora kuja mu kazi cyangwa warakukurutse atakugize kubura ya mafaranga yayandi wabika cyangwa wayaronka azogufasha kugira ngo muzovuge cyangwa kubura amafaranga yo kuja kwa muganga kandi yaranditse neza. Amen, amen. Avuze ebageshani muri 5. Icyo rero ndagomba kuvuga benshi ngaha mu Burundi ndabonye barironse akaba arebaga niko kuwusura ibyo bintu ni biki muca mugenda amafaranga yayi kuyahereza mu kabare eko kunezerwa ndabivuga ko kenshi biryohera nabyo ni byiza mukubwira yubice ku ruhande kuko igihe amagara yawe atagishoboye gukora warabice amafaranga makeyi ayo mafaranga wabice azogufasha gutangura nk'akantu na gatoyi naho wopanda itomate kwibarabara iwawe naho wogenda kurangura nk'amavoka ayo mafaranga azogufasha kubera uyabice neza. Iyo rero abakiriya babaye benshi ucaho urubongeza ko ayo wahora ubika ukongezaho ntuce ufata yose uyakoreshe kuko niyo hagere ukagwara kuko nta muntu abazi ikizobesha umwana ashobora gufatwa inzu ishobora gusha ukumva umwana bamugonze cyangwa bamuteye ibuye ku ishuri ibyo ni ibintu biba mu minsi isanzwe cyangwa ukumva byashara byawe bagusahuye rero wasize wateganize make ku ruhande benshi barabika mu mabanki kugira amabanki yabungurukire aho ugeze ku rundi rwego. Iyo ucuruza uragenda ukuguruza banki bloke ahantu banki ari nyene ikungukira kuri amafaranga yawe aho urumva haciye n'imyaka 3, 4, 5 amafaranga yawe ari gukura kandi ari gukora banki rero ikiyakoresha wewe ikakuzanira inyungu aho urumva wewe ni utire banki ntabwo ari wowe uza gutora banki irunze ideni muri banki wowe utira banki ubwo n'ubundi rwego ndo bibigiza kuri TikTok nta kibazo. Yego itegeko harundi azindi itegeko sawa bagabo ibintu birakomeye bagabo ebana jewe maze gushima kwanza ndaryohewe cyane navuye Muyinga nje kureba umufanzi namukunda cyane ebana mwebwe hatari sana
ibintu rero birakomeye sana muri itegeko ry'amafaranga mu ihene kuri twebwe abajene so ukuvuga gukoresha amafaranga uzi yuko udakorera utinjiza ku munsi ugasanga n'ubonye umuntu agiye muri resitora y'ibihumbi 10 wowe ukorera ibihumbi 3 ugashaka kujya kurira muri resitora y'ibihumbi 10 kandi ukorera bitatu bya bibiri igihugu kibike niyo terakoze nziza urakoze cyane niko Carlos gatanu kuri TikTok y'Rwanda uze muragenda musapotinga thank you very much. Ego sawa rero iryo tegeko avuze naryo niki ntukafate ngo bakongeze umushahara hama uceho ubaho ubuzima nk'uko bakongeza umushahara ugerageze ivyo ari vyo vyose ubeho munsi y'umushahara wawe kuko niko abajeni barihenda hamwe na hamwe akabona uwundi muntu yatunze nawe akiyagomba kumwereka ko yatunze aho uri kwihenda uri gusahura umufuko wawe baho ubuzima bubaye nawe ukorera amahera menshi uca ugira hagati na hagati aho niho uzoza urabika amafaranga asagukeko kandi ikindi nacyo iri tegeko rijanye n'amafaranga ni ukugira abagenzi beza bakana aho twibazize ko wosika kandi ufashe umugenzi mubi ni wa wundi ati cana hatugende ngaha ingo tugende ngaha ingo nawe ntayo afise mugagomba kugukonsoma aho rero cya wirinda hariho umuntu uze nkunda kumviriza umupasiteri aba muri Bahamas yavuze ati ugendana n'abakene bane wowe uri uwa gatanu ugendana n'abatunzi 5 wowe uri uwa gatandatu. Ego kandi iryo tegeko ugiye uraraba abagenzi ugendana nabo uze wirinda abagenzi batakungura mu kwiyumvira. Umugenzi atari baravuga ati urumva umugambi tuwugize uku tugerageze ducanga amafaranga kugira twese tuzohurize ngaha hantu twese tugomba gusika ahantu. Urabona bake abantu batanguze yo gupostinga DHL murayizi ijya yitwara amanuze y'amakado muri Amerika yihute DHL bajya n'abagenzi 3 batanguye ijya kampani n'ubu baracyariho baziye hamwe bavuga ati reka dutangure ikintu basaba batangura ijya kampani. Murabona kuri mu bihugu byose urumva bavuga mu kirundi mu mutwe umwe mugira inama za hamwe rero n'abagenzi mugira inama mugira imigambi yo guteza imbere Burundi kuko iki gihugu nicyo mubayemo. Benshi murabona mu makomentari banyandikira ngo ndabasikane muri Norvege. Ndakubwiza ukuri sindababesha namwe nimugende mu isomero. Singomba kubabwira ati muri Norvege ntabwo ari heza. Ni heza hatemba amata n'ubuki. Sindobabesha. Mugabo ubuzima bwaho ntabwo ari luxury. Mugabo umukena mu Buraya akena mu Burundi ibyo ni mugabo ku isi hose n'ahantu hatari ingorane. Of course ingorane zigenda zitandukanye kandi zifite amategeko. Ingorane zawe sizo zanze. Mugabo ukumenya muri izo ngorane urimo ukuntu zitwaramo kugira witahure wowe uri utaramanza kwitahura wewe wenyine uri ushobora gutahura uyundi. Kandi hari abantu bibaza ati ubabaza uyundi
nawe bizokugaruka, nawe bitakugarukiye ko ngaho nyene n'abana bawe n'abuzukuru bizobasikira. Hariho benshi ngaha numva bavuga ngo uburozi, ubandomeye umwana, ngo naka yampaye ishano. Nibyo byo kuvuga ati ibyaha by'abuzukuru by'abasokuruza biradukurikira. Rero mudasenze ngo iyo mikoshi baveko, nihajya ubona umwana avuka ari kimuga ukibaza ati zewe umwana yahanyezewe n'ibyaha by'abasokuru bakoze bikurikira generasiyo. Twebwe rero twagiye hariya turasoma ibitabo bigenda bitandukanye ukuntu si ukuvuga ngo nta mu birozi ntibibaho, imiti iriho, mugabo muze mukoresha muguruka gato gato, mwiyumvire uwo muntu ni igituma iki akubwira uwo mutima mubi. Umanze wiyumvire ni igiki ari uwo muntu agiriye umutima mubi. Usanga ko sokuruza bari bafise umutima mubi, rero bigakurikira umwana. Kandi ibyo yize sokuruza yarakoze n'uwo mwana bakabikuriramo nibyo bizobandanya. Noneho bandanya ikintu wateye uteye urubuto cyangwa igiharage, aho uteye basi ishusho ryo ririkuza, nta muntu akeneye kuritera. Uteye igiharage none hoza hakura ikigori wateye igiharage. Ibyo bintu bigomba bishoboka? Ntibishoboka. Rero urumva basokuru biwe bateye umutima mubi, nabo umwana atayimbura ibyo bateye. Yego, irindi tegeko amategeko ntabwo ari icumi gusa, hariho n'ayandi. Irindi tegeko kuronka amafaranga ugafasha barya abantu batishoboye, kubera amafaranga arahera ugasanga barya bafashije ntibashoboye kugufasha. Warabizi gutanga bizanimirisha, sindokubesha, murabizi. Udatanze nawe ntacyo uronka. Ndabigiriza kuri TikTok, utanze uronka umugisha. Jewe ndatanguye gutanga ntaramenya no gutanga icyo ari cyo, kuko nzewe mbonye nciyemo kwibarabara nkabona umuntu arababaye. Byatanguriye ahubwo kuri papa na mama. Ba papa baratuvundura, nkaza mbona batoye umuntu wo kwibarabara bamuzanye muhira ngo tumuhe ibyo kurya, tumugaburire, tumuhe indaro. Rero urumva ibyo bintu ba papa bakora na mama byaranyigisize ikintu kinini. Umuntu twaramufata nabi, twaramufata neza ntitwamufata nabi. Karagaciyemo, kagomba kuraba ko muri gutegera. Rero ibyo rero byabanza baratwereka ukuntu gukora icyiza nawe ugisanga imbere, kandi by'ukuri twabisanze imbere. Tukiri no mu Burundi muri ya ntambara y'9, papa yavurira abasoda baraswe muhira mu Rumonge. Abasoda bose baraswa baza muhira, yarabasiramo amapansuma kandi ntabwo yabasaba amafaranga, hari ugufasha. Hama hataragera igihe duhungira muri Tanzania mu nkambi. Hama rero ivyo byiza yazarakora mu Burundi, hariho abasoda turi guhunga, ni bene abo basoda yavuye nibo baduhungana.
batutwara muri Tanzania bakuriza umuvyeyi batwogana ku mugongo badusikana abo basoda yafasize papa. Murumva icyiza ukoze kigusanga imbere byose. Aho niho havuye gusa nyine dushaka ubundi buzima, tugenda muri Norvege, twari abana 6 nta muwindu yavukiyeyo. Hama rero bagabo tubaho nyene mu munezero kubera turi ibintu bisasa tutari bwabone kubana n'abantu bera wirabura. Hari abo n'abandi bariyo mugabo ntabwo twabonana kenshi kuko twari mu ntara zitandukanye. Mugabo hari igihe wahura n'abantu bavuga Ikirundi, bavuga Igiswahili, Abakongore, benshi bariyo, n'Abanyarwanda n'Abarundi, n'Abakenya. Abakenya bo barongorwa ku bazungu kubera nta ntambara yabaye hariya, ntibashobora kuronka genda gihugu bamwe kubayo nk'impunzi. Rero kuvuga kuri ico cyo gutanga igikorwa cyiza gitanguye kiragukwirikira. Hamahezi nk'imyaka ingahe twumva perezida nyakwigendera Nkurunziza avuze ati abadiaspora nimubwire ikintu mukoze mu gihugu. Niho rero twatangura rijya rerero rya Minago mu 2010. Dutora imfuvyi zidafise abavyeyi tuzitwara mu Minago, turabubakira, turabatwara ku mashuri, turabagaburira. Baramwe baramaze kuba ibisore, bararose ubuzi, twarasohoye ikigo, urumva tugenda dusohora. Hari irindi tegeko irindi tegeko ry'amafaranga niye n'abantu benshi iyo bateye imbere baca bibagira kwitaho mu kibano abandi. Iyo mu gihe utitayeho abandi mu kibano uba uriko uragwiza abasi. Nta muntu atera imbere wenyene ngo bikunde, aca agwiza abasuma. Nibaza rero ko ico gihe umuntu yabonye ko yarose agafaranga yoraba uri ku ruhande yiwe, umubanyi wiwe, akamwungurukira akagira icyo amufashije kugira nawe yiguruze atere imbere, kugira hirya y'ejo ntagwize abasi. Nuko murakoze. Icyavuze nico icyavuze nico iyo uteye imbere ni guteza imbere abandi. Ariko mubara ndi kugira kuri TikTok ndikubegiza guteka kuko ze ndaravyigiye ndarinda bifasemo n'urukundo guteka. Jewe ntabwo ndashobora kurara umubanyi wanjye nzi ko adafise ikintu. Ndarateka nkafata igice giteyi nkasira mu kantu nze mu gahotipoti nkamusira namwe nabwo natetse amandazi naho mbanze afise indya ndaramushira ugutanga gusa kugira ngagure. Kuko iyo banye n'ababanyi mukabana nabi hamwe uvuga ati barakoroga. Zeho baramutanguze, Imana iramwereka ati ibi byose n'umujere asajera nabi Adamu. Imana imubaziza ati kubera ko Imana atabazize Eva yabazize Adamu ati mbwira ibyabaye. Ngo wa mugore wampa atanguye kubesera Eva kabakarabaye. N'umugore urarondera ugaca ubwenge. Abari kumanika irindi tegeko ndabara ngomba gutanga itegeko ryerekeye opportunity, kuko umuntu ashobora kuba afite amafaranga ntashobore kumwe yakoresha neza nta n'umubwira nawe ugahurira
ivyo navyo byo gukoresha amafaranga mu mabizinesi ndakunda kubivuga kuri YouTube yanje. Iyo ufise amahera yicaye ngaho atabarera, rero nibyo bintu Imana yanka ko amafaranga yicara muri banki. Amafaranga utayakoresheje atabarera. Ni nk'ibihumbi 10 ubisize ahantu munsi y'imatara, tuvuge munsi y'imatara munsi y'imatara, ndabahe example iri simple, ntabwo komplika ubuzima muri iki gihe, ni ukubyoroshya. Ufashe ibihumbi 10 ugashyira munsi y'imatara, mu myaka 5 bizoba bigira ibihumbi 10. Biraborerayo nuko rero amafaranga akora muga y'amafaranga yo yagenda gufata ibyo bihumbi 10 akabirangura amavoka, ayo mavoka akamungukira ko n'amahera 100 aba yagwizize. Murabitahuye rero amafaranga agumye yicaye atabareye. Hama rero iyi migambi ndabaha mu mitwe, ngomba kubungura mu mitwe. Ufise amafaranga yicaye ahantu, raba opportunity, raba umuntu afise agatalent, raba umuntu azi kuririmba, ufate amafaranga yawe usire kuri iyo talent, usire kuri iyo talent, kuko iyo talent niyo yakura. Talent ni iki mu kirundo? Impano. Ugafata amahera yawe ukayasira kuri iyo mpano irakura. Ni nk'uko uteye ubonye umuntu afise impano, uravuga ati uwo muntu afise impano yo kuririmba, mugabo ya mpano nta mafaranga ifise, wowe ufise amafaranga. Sira ya mafaranga yawe kuri iyo mpano ikure. Ufise amafaranga yawe kuri iyo talent irakura. Rero ibintu bya business ni ukuraba ama opportunity ari aho hantu mu gihugu uri, n'ahandi mu bindi bihugu urashobora kuyarondera. Nubona uvuze ati nze ngomba gucururiza Tanzania amahera yaharaduze gato, nico niciyumvire. Cyane ati ndeka nze kurangura muri Tanzania nze kuguriza mu Burundi, hari igihe vyokunguka gato. Nivyo navyo nivyo. Sawa rero mbona ndarambiye, ngomba tuheze ngaha. Bizi n'ukuri bese bagomba ndamusoro ngo ndumutwa umutwa n'umuntu mubagabo umutwa n'umuntu ntimukaze musuzugura umuntu ngo nuko wavuga ukwasa. Wewe rero hari igiciro watanze ku butitwa umutwa, nta na kimwe. Shimira Imana uko yakugize kose. Twese turi bamwe, dukomoka ku Mana imwe. Rero kuba Imana yararemye umutwa si ukuvuga ngo yarihenze. Ni nk'uko twavuga ati yarihenze kukurema wowe ntakureme nk'umutwa. Urumva byose biri negative. Hagaciro umutwa, ntabwo ndi umutwa mugabo ntabwo ndi umutwa mugabo, umutwa n'umuntu. Rero mwe mutanga amakomentare ngo umutwa n'umuntu. Sawa rero murakoze. Sawa, urakoze cyane. Mwanya uri kugenda neza, ndabona abantu zitandukanye nyine, ariko time zirashira. Sinzi rero mubona gute turare? Hari abavuye Makamba.